ugishika I Burundi hari insolite yabaye kuri airport maze ufata icyugo ndabigusabye hari ibintu byabaye kuri airport like biri muntu nashaka gusa kumva ivyo ari byo kuko vyateye uruhagarara muri groupe y'abandi groupe ya Mugisha wayisambaguye byo bintu vyateye uruhagarara ku buryo abantu bavuga ati what's wrong ibyo byarabandanyije be warubizi byasambiye groupe ya Mugisha Mugisha urumva ujya mutama ukaposha kira kwa Mugisha rero Mugisha aramukarira mutama ambwira ati mutama je vraiment ibintu wakize gera amabase je wapi kabisa bavyita amabase like base why don't care kora base ndari umustar komeye yari base si base yani base do umuco no musi yari base cyangwa yari to like no yari show nanje byanguye ko ntavyo atavyo nzi none uri umutama wahe muganguye ubibonye ubu wankurikiye gute kwanza wewe waza ku misore yose woyimara je sinoyimara ariko niwe nakunze biragusha rero munsubiza inkwano ziwanjire je nakobesha nkishika kuri airport team baraza barama amashugwe baratamba baragirane cina kimunarinze rero maze gushika ajya kuri hajya twahagaze abajournaliste bakarambaza ibibazo vyinshi barambaje ibibazo vyinshi kuzamwe bincangira mu mutwe ntangura kwiyumvira ora umwe yarabaza ikibazo undi akabaza ikindi sinzi rero kuntu sinzi umujournaliste yambaje ikibazo kigumye mba mu kwiyumvira inyishu hamyishu iraza mu mutwe hamangiye kucishura mbona mukobwa araje n'amashugwe je nibaza rero ujya mukobwa ubwa mbere nibaza n'umuntu mugwa muri team yoba anzaniye amashugwe kujya bajya abandi bari bayazanye ariko ndamuravye mbona umengo ntabwo ariko aranyapproach nk'umuntu aje kunzanira amashugwe like nk'umuntu akuvuza ati karibu mu Burundi ubwo umenga afise yindi mvo Isaac TV bakozi ba Isaac TV ndasuye kubaha ikaze karibu kandi nakandi mu kiganiro cyacu ciza cyane tugiye gukorana namwe tugiye gutaramana namwe sinza kubarabira no munsi ndi kumwe na John K rero urumva ngire nkoze introduction nyine nk'umu MC. Ladies and gentlemen John K ndakurungiye meze neza cyane gose bwa mbere turigana na John K bwa mbere sindavyibuka yumvire ariko basi haciye kinini Nutaze korana yukarana ego kera cyane ukizo utaraganguka gym taremera John K ugeze ku biro bingahe ubungeze kuri 76 uramenetse no turafu namagufa no kuvyibuha byose hamwe okay John n'ubuzima bwiza voilà John K nimwe mu Barundi baza cyane baza kenshi I Burundi ariko ba mu gihugu cya Amerika I think Australia Australia abarundi bari muri Australia bafite amafaranga nageze kuvyumva benshi kabisa kandi barakunda igihugu cyabo n'abantu bazi ku investisa cyane kandi bazi noti neza John K reka abantu benshi barabakubona uko nyene ku ma réseaux sociaux ku ma movies n'ibindi bitandukanye ibikorwa byawe bitandukanye reka dufate amasegonde make tumumenye John K gato John K ninde amazina yiwe nyakuri papa mama mbega n'umurundi avuka he yavukiye he yavutse ryari abavyeyi bose baracari bazima bari Burundi cyangwa se bari Australia yagiye Australia ryari yo tugize kure reka duhere tugende bukiyebuke ku bantu basanzwe batanzi cyane John K yavukiye mu ntara y'Uruyigi mfise imyaka nk'ibiri tugenda kuba muri Tanzania Tanzania twabaye imyaka 11 tugenda muri Australia muri 2007 maze gushika muri Australia mpejeje high school ntangura gukora filme ndakora filme zirakundwa kumwa kugenda kuwunduza ariko niko twatira dutera imbere dukora ibikorwa vyiza okay yeah voilà wigiye Burundi no sinahabaye mu Burundi ntiwavukiye navuyeho mfise umwaka umwe ngoma nkwiza imyaka 2 wavukiye mu Ruyigi uri umunyaruyigi wacu voilà
Okay, John K abanyaruhigi renda baramukije meze ko turaba. John K abantu benshi tiko turakuraba kuri social media. Umuntu akora kuri social media no umuntu bivugira amajambo make. Uranabone kumenga no umuntu nyene ari serious cyane ukuntu avuga amajambo make ariko ashira cyane imbere ibikogwa. No murundi wa mbere yanakejejwe umukinyo w'amareresi nibuka yakejeje na Son Excellence umuhisi Peter Nkurunziza yaragize kugukeza cyane n'ibintu byari bisa neza. Ndakeneye kumenya byinshi kuri wowe naho umwanya utaza kutwemerera ariko ntacyo reka tuce hejuru historique yawe twamenye background yawe by the way ariko dushaka kumenya historique rero mu bya film mu rugendo rwawe rwa cinema byaje gute watanga kuvyumvira gute kuko wahisemo cinema kuko utasikiye muri music bo je nakuze ndi umuntu aririmba mu makorari mu kwaya yo mu rusengero narakunda cyane kuririmba narakunda gusenga ndi umwana nkifise imyaka 6 naravyuka kare nka korisa kumuhira hama nkaca ngenda guhamagara abagenzi bose twagendana twakinana umupira bose twagenda ku rusengero yani narakunda kugenda mu rusengero cyane gose rero turi mu rusengero twarakunda kuririmba mu kwaya y'abana tugakina ubukino tumaze gukina ubukino barabikunda cyane tuko turaririmba tugakina ubukino aho nyene twari abana twatuzivye tuko turakora mbo tumaze gushika muri Australia ndongera mbandanya ndirimba mu ikorale twongera tubandanya turirimba dukino ibintu vya entertainment ndavyumvamo cyane ico gihe twararirimba nk'indirimbo twadufise n'abagenzi twaririmba indirimbo zisanzwe twaragenda mu studio tukarecordinga bakaturiha tukagenda mu ma evenement tukabaririmbira nk'umuntu yagize ubukwe byari ibintu vyiza ariko ikintu je nakunda cyane gose yari théâtre yari filme rero umunsi umwe mvuga ati reka nandike filme ndayandika iyo filme yitwa Last Years ndayanditse ndarondera umugenzi wanje yitwa Felix ndamubwira ati ino filme ino story nanditse bona gute tuyikoze twayikina ico gihe nta kamera twari dufise nta bumenyi twari tubifisemwo nta na kimwe umujama aravuga ati let's do it tubikore turagenda turakora filme tuyihejeje try publia iyo filme yari ifise karite mbi ibintu nyene ntabwo byari vyiza ariko ikintu bakunze abantu benshi message je naho ndumva ndiko ndakora ikintu caca cyose mu buzima kidafisemo message kidafisemo ikintu cakamaro gishobora gufasha uwundi muntu vraiment nta nguvu no nabishiramo none mu mafilme rero twagiye dushiramo message zo dushaka ko abantu biga bakurikirana rero ku mwaka wagenda niko twatera twandika amafilme mashasha twongera tuzikina ndibuka mu 2011 nararyamye ndarota filme yitwa Nothing is Impossible iyo filme imaze kwirota ndavyuka mbana ijoro yose ndiko ndayandika meje kuyandika ndavuga ati mana ino filme nimba ari washatse ko ndayikina uzondonsa n'uburyo bwo kwikora kweje gihe nta mafaranga nari mfise nari kwishure nariko ndiga mu mwaka wa 12 mbo ndaronka uburyo ndaronka n'aba acteur nyene tuyikorana twarayikoze iyo filme irazunguruka Australia yose abazungu barayikunda abafika barayikunda twaragurisha ama CD 1000 ico gihe ama CD yaragurishwa cyane twashura mu mashop twatwa no mu rusengero bakagura bagura mbo tubonye ibintu bigenze neza tubona ko barakira message tubona ugwaruka rumwe ruko ruritaho filme zacu gezamwe n'abantu bavuga ati hariho bamwe bavuga ati baje abantu barazimiye bari mu bintu vya filme kura mu buri wose hari abarundi benshi ikintu ca filme ntibacumva rero baravuga ati baje abantu barahindutse ntibakizimana ntaco bazovamwo kwa baravuga ibintu byinshi vraiment sinobesha ariko twekwe twavuga ati tuko turabikora nta muntu tuko turica nta muntu tuko turatuka nta muntu tuko turabesha kugira dutere imbere nta muntu tuko turiba nta kibi tuko turakora nta kibi twabibonamwe turabibandanya turakora filime zikurikira kugaza dukoze na Cop Enemy ariyo filime yamenyekanye ku isi nzima iraja no mu award internationale iratsinda mu Hollywood iragira irazana amateka meza mu Burundi basi imani bandanye duhezagira uko nyene sawa mu bimenye yuko uyu numwe mu barundi bamaze guhonja uburyohe bwa cinema muri rusange ariko benshi bagushushanya n'aba Nigeria like umuntu ko kuromegura umuntu Nigeria ukuntu sinzi ko ari cyongereza cyawe cyinshi sinzi ko ari look baza ko ari kubera iki
kuri kantu benshi bakunda kwikanga kuri mu Nigeria. Ndibaza ni kubera igihe ntangura gukina filme narakoze nka filme zishika 5 atanimwe y'ikirundi rimwe amafilme nako Cyongereza cyenda kubaza kubera ikunda kurikira mu cyongereza. Ya amafilme yose nakinira ahomba sinari bwavuga ati ndashoboye kuza muri Afrika nkore filme muri Afrika. Rero nico cyatumye abantu bavuga ati ujya muhungu ndibaza se umurundi kubera nta n'ikirundi barigera bumva ariko aravuga. Cyo gituma nanditse ijya filme ya Copsenemy naravye ati filme ni nziza, story ni nziza. Kubera ndi Murundi reka ndondera abatanzania ba represent Tanzania, reka ndondera aba Nigeria ba represent Nigeria, nanje nzo representa uburundi. Project rero twemera cyane. Ya nico gituma censhiramo na nikirundi ndavuga ati ndi Murundi kugira n'abantu bahora biyumvira ati ava mu kindi gihugu nko muri Tanzania ho hari hageze igihe ngiye nko kuri airport banyakira nk'umuntu wiwabo no mu ma media bakavuga ati ujya n'umuntu wacu ibiki kwakwa ugacisanga muri Tanzania bibaza ko ndi mu Tanzania Oscar bibaza ko ndi mu Nigeria Ghana hehe ariko benshi ntibamenye nationality y'umuntu ncamvuga ati rero ivyo vyakwiciye bamaze kumenya kuri umurundi apana isoko ryo muri Tanzania kuntu rimeze ukoze ikintu ciza gisohoka ukagira collabo n'abantu baho kiragenda ya ariko gukora ikintu wenyene ntukoresha abantu babo ryasoko ryaburira kugora kugira ubinjiremo cyane kwera iyo baguze filme bagura uwo bazi cyane nuwo bamenyereye cyane. Copsenemy kubera iki igese numenga warayitebeshije cyane promotion yari nini cyane n'umwanya munini cyane wayo. Mbo twakatondera isoko ubwa mbere ubu mu kwezi no saha Copsenemy iri ku ma platform arenga 10. Nari mfise agent aba muri Australia umuzungu wewe afise amafilme menshi y'abantu agenda yakira ico gihe before yuko atora Copsenemy yaranyandike email avuga ati ino filme rero nayikunze ico gihe twayisohore ariko twamaze kwiruka mu festival amwe rero festival bambarose filme akaba ari nziza hari gihe babwirana ati filme nziza filme muzikubu aranyandikira avuga ati ino filme ndashaka yuko no representa mu makungu rero turabati twisohoye ubu itaronka isoko ryagutse twishe filme ariko tubanze tukarindira gatoyi tukabipanga neza tuzoronka isoko ryagutse nico gituma promotion yarabaye iraba filime iza gusohoka baadaye ariko bavuga ati witonza mbere binoze. Okay. Copsenemy warayihundiye mu ndimi hafi zitatu icongereza igiswahili n'ikirundi of course kubera ko yahisemo kubikora uko kubera naravye ati ino filme ni filme international igiye mu rurimi rwa Australia gusa mba duhomvye ryasoko ryo muri Tanzania kandi muri Tanzania barayiguze cyane Azam TV barayerekanye nk'imyaka nk'ibiri TBC TV yo muri Tanzania rero televiziyo nkuru connection yakura he amake ama connection ama network yakura unugusenga man nugusenga nuko batavuga ngo ndigusenga ico rero ngenda kubaze kuri Copsenemy amantu mpeze kuko niyo sinema abantu benshi bagarutse ko cyane ruko uravuga vraiment John kibabona Copsenemy Ijya cinema uriko uraraba nagerageje kuraba kuri channel yanyu ya The Light of Africa. The Light of Africa munashaka kuja kuraba cinema za John K. The Light of Africa niyo channel yabo bashirako ibikorwa vyabo. The Light of Africa Copsenemy icyongereza ntayiriko. Hari igiswahili iriko oui. Okay. Sawa peut-être naravye nabi. Okay. Hama rero tugende aho nyene. Ugishika i Burundi. Hari insolite yabaye kuri airport. Hari ibintu byabaye kuri airport like biri muntu nashaka gusa kumva ivyo ari byo kuko vyatera uhagarara muri groupe y'abandi groupe ya Mugisha wayisambaguye byo bintu vyateka uruhagarara ku buryo abantu bavuga ati what's wrong ibyo byarabandanyije mbe warubizi byasambiye groupe ya Mugisha Mugisha urumva ujya mutama ukaposha kira kwa Mugisha rero Mugisha aramukarira mutama ambwira ati mutama je vraiment ibintu wakize gera amabase je wapi kabisa bavyita amabase like base why John K akora base kandi ari umustar komeye duho umuco no musi yari base cyangwa yari to like no yari show nanje vyanguye ko ntavyo atavyo nzi je nakobesha nkishika kuri airport team baraza barama amashugwe baratamba baragirane cina kimunarinze rero maze gushika ajya kuri hajya twahagaze aba journalist bakarambaza ibibazo byinshi barambaje ibibazo byinshi kuzamwe bincangira mu mutwe ntangura kwiyumvira ora umwe yarabaza ikibazo undi akabaza ikindi undi akabaza ikindi sinzi rero kuntu
sinzi umujournalist yambaje ikibazo kigumye mba mu kwiyumvira inyishu hamwe inyishu iraza mu mutwe hama ngiye kucishura mbona uryo mukobwa araje n'amashurwe jere nibaza rero urya mukobwa ubwa mbere nibaza n'umuntu wo muri team yoba anzaniye amashurwe kujya bajya abandi bari bayazanye ariko ndamuravye mbona umengo ntabwo ariko aranyapproach nk'umuntu aje kunzanira amashurwe like nk'umuntu akuvuza ati karibu mu Burundi ubwo umenga afise yindi mvo ashaka inkunda ndamubaza umuntu twari duhagararanye ari Joachim ndamaza ati bro uno muntu uramuzi ambarira nawe mbona mu maso ntabwo ariko aranyereka yuko amuzi canke yoba ari ikintu bateguye canke ari ikintu bapanze nanje mvuga kaposho mbaze kubikurikirana baada kuntu byagenze ndatayaga na kaposho mvuga bro ibintu nimba rimwe mwabiteguye muombariye nari kumenya ukuntu mvuma ndabiri reactinga amashurwe nkayakira nimba ashaka kunsoma nkavuga ati no ndafise umugore ariko nkishirwe nkaritora ivyo bintu bikaba ariko maje mu maki wabiguyemo atavyutse nimba ari ntuze bari bateguye nimba beze bateguye we na kaposho ntibabimbariye ngo ndabimenye kugira nze kumenya ukuntu ndabi reactingamwo urumva bombariye ati wari guca wactinga nka movie nye bo none sinduma agita bo bimbariye kare nico navuze ati nabonye nubu ntibarambwiza ukuri yuko arivyo cyane nuko ujya mukobwa ntiyari bandanje kurondera John K je nkishika mu Burundi kwanza nari mfise nimero yanje ya telefone yaherezwa na 29 iyo nimero yari ya WhatsApp abantu benshi bari bayifise ariko maze gushika ngaha mu Burundi yaranse gukora bice bituma yuko mbwira muri Australia bangirira indi carte sim connecting numero nshasha muri telefone cyanda i connecta niyo nace nkoresha rero nimba yaranyandikiye message ahubwo nimba ari kararo ino interview no mubare ati nimba yaranyandikiye muri namba isanzwe imenyerewe n'abantu benshi bandonderamwo ntibaze ko nanse kumwishura canke nagezene no numero yarahindutse ubu inomero ndiko ndakoresha ndibaza na wironde ntayo woronka kubera ifise abantu bake makuyimbaje nkayikwihe Joashimunye na ifisi iryo be wora Joashim mufani ni mu brother ni yani ndamufata nk'umu brother n'umuntu mukorana ibintu byinshi azi amabanga yanje menshi nawe ukabuzi yafashije ibintu byinshi mu buzima n'umuntu vraiment nubaha kandi umuntu nipfuriza ineza cyane vraiment afise na vision tebugwa cyane mu bya cinema by the way aratweza mu interview that's my interview John K majama kavuga ati wa mukobwa nimba warankunze ukarondera nimero yanje ukayibura uzundondere by the way tubiyage okay muri no mesi nkijya abana urumva ndakubwiza ukuri sinkijya abana aho bari nka kera urumva ariko ubu warabaye umwana vraiment Imana yaranyakiye urumva Imana yaranyakiye vraiment no ubu naho yanyandikira vraiment yombura vraiment yego okay by the way nugusozera kabisa shaka kumenya John K iyo twamenye byinshi ibitari bike nabwiye abantu uko tutaza kurabarambira cyane kubera abona ikireko kirahindagurika shaka gusa mu gusozera tuje muri twa tubazo like nutubazo je ngunda kubaza tudahuye na interview koma kumara amazi nutubazo gusa turi hanze yibi byose nsanze mukora tubuzima busanzwe John K yashavuye bameze gute actually yashavuye bameze gute nimba ushaka kumbona nashavuye nzombona muri filme jewe mu buzima bw'iwanje ndi umuntu yiha amahoro cyane ndi umuntu nanka gushavura kubera ndamenya yuko ivyisi bizakwama ari ivyisi abantu bazokwama ari abantu umuntu ashaka gukorera inabi wowe ukibaza ati agukorera inabi kubera kwanka cyangwa kubera ibintu wamukoreye cyangwa ikino ari ugasanga agukorera inabi kubera gusa ibintu nawe arimwe mu buzima bwiwe rero je kugira niha amahoro ndamenya yuko buri umuntu mu buzima afise ibintu byinshi acamwe ingorane nyinshi acamwe twa turashobora kumenya rero je uje ukantuka ndakubabarira usubiye kuntuka kabiri gatatu ndagushira ku ruhande nkabandanya n'ubuzima bwanje kugira niha amahoro umwanya wose cha winumira yego frame uheruka kugwana ryari kugwana like kugwana mu majambo cyangwa kugwana aya nimba naragwanye nkiri nko mu myaka 11 12 nyene nivyara ngaho tuko turakina nkuko ariko kugwana vya serie vraiment no yeah sometimes urakoresha condom biravana nka umukobwa namonye ari mwiza cyane vraiment
ngize ikintu umukobwa wawe yamwiza cyane ariko wimva ati vraiment nta mugere yo gwara man birashika ariko nkuko nabivuze karesi nkijya abana vraiment ubu ndi sawa uheruka ryari reka ndagutera inkuru umunsi ngenda gupimwa ngiye gupimwa sida madame yari afise inda ari muri Tanzania baca bavuga ati rero ngiye muri Tanzania kumuraba ico gihe tugenda muri clinique kugira turugire tukurikana secret y'umwana mbo baramugirira ibipimo baraheza baca bamubaratire ko we baraje kumupima ko rufise umwana ni ngombwa bagupime bari ko ufisa babona nyene ameze neza baca bambarira rero ati nawe rero tugupime turabe kukomeye nanje rero ico gihe vraiment ntabeshe hari haze nk'imyaka nk'itanu canke indwi ko ntipimisha narabitinya sana navuga ati mbo acha umama rero cambarira ati ewe reka tugupime kubera n'umugore watwara mupimye turabe ko mwese mukomeye ndagira ubwoba man mvuga ati nkungana asanga ngwaye no muri gomba gupima umugero umuntu ni vyiza umupima ari wenyene ko ntumenye kunaza kuvyakira nyene yavugiyeho arabanesi babiri na madame ari ngaho mvuga handafashwe man rero arampima iminota imengo imara iminota 15 nimba atari 5 kurindira inyishu babwira iminota 15 yabaye nk'amasaha nka 10 kuri jewe asanga gwayo senga imana kirani man ibi bintu hamwe ndabibwira oro ni exclusive man aje kwimba ngane sanda yigwaye ewe ambari ati mwatumye araza ati harageze ko tuguha amajibu nuze mwicare ngaha ndabintu gumba mu ntoki imana hano sanga ngwaye nevyo bigenda gute nza numva mbariye ngurakomeye man kuva ico gihe abana cyenda baheba man okay by the way amahera menshi uriko kwibwa yaranga amahera menshi banyivye bayakwibiye amahera menshi naribwe igihe nza ngaha mu Burundi nkamaraho amezi 4 umunsi wa nyuma ohereza umunsi wa nyuma umunsi baheruka kukwiba hari gari bakwivya ngahe bayakwivye gute bo ico gihe nibwa nari ngaha naje mu Burundi ngaha ndahamara amezi 4 tangira muri Tanzania mara amezi 6 ico gihe rero umuduga ntwaza nari nawusigiye umugenzi wanje ndamubara temwa ngiye muri Afrika nzoteba wunshiriye muri garage yawe kora je nsakushoko kukurikirana ngarutse umunsi nshika nashite mwijoro mbuke bwaho nzarumva ara telefone ntaramutelefona nimba aramenye ko nashitse nimba atabiko nashitse sinzi nzarambare ngo ema umuduga wawe ngo bawivye mvuga aha muri Australia umuduga wa umuduga wa 40 million bawivye gute it doesn't make sense ntivyumvikana ndamara ati na man awusanga either jena kuri jewe uwo mugenzi ndamwizera cyane n'umuntu twakoranye kuva na kera n'umuntu nyene twahuje muri byinshi kandi kugira ndamuzigarane umuduga niko naramwizeye rero amaze kumbara ngo bawivye abantu bamwe barambara ati emwa ningira niwe yawivye abandi bavuga ati gendura abukuntu uronka baravuga amajambo menshi ariko mama yambara ijambo rimwe hari umurongo muri Bibiliya yambariye niwo nanzi nagumye niyumvira yavuze ati nimba bakwivye muduga tuzosenga ugaruke nutagaruka naho Imana izoguha ibisumba man ico gihe bantwaye umuduga urazi udafise umuduga nakazi kaba kagiye naramazeho nazo almost umwaka nkorera amafaranga yo kugura uyundi muduga no kuvuga ico gihe nabaye ubuzima bubi kubera udafise umuduga nturonka akazi udafise akazi ntushobora kuronka ukuntu ubaho ubuzima bwiza ico gihe rero madame yari afise yagomba kwibaruka nta muduga ingorane zabaye nyinshi cyane ariko nakoze nagwa numviza mama impanuro ziyo ngomba ati nusenge uzogaruka haragerege nkamara nk'indwi imwe canke zibiri mu cumba nsohoka ngenda kurondera ibi certificate bikenewe kugira ndonka akazi kuri cege naciye nimukana state naho ramba muri state cyangwa gatega ngende kwimuka muri state kwera ibintu byatangwe guhinduka kwa ariko man Imana ni nziza n'abantu bakarumviza kino kiganiro vraiment Imana ni nziza ico gihe narakoze amezi 3 ndonka amahera meza cyane nk'umugenzi ampa umuduga nta murisha amafaranga yose mugenzi mwiza vraiment
amaze kuwumpa umuduga ndamuha amafaranga make acavuga ati ayandi wegenda ukora akazozo urampa amafaranga yanje ndatora umuduga Copsenemi nzumza numva agent wanje arantelefone mbara ati man ari amafaranga yinjiye muri Copsenemi yavuye mu application ya filime irimwo ngo tutokurunkira make arandungikira kwandungikira niko ndungikira kuri wa muduga naguze umuduga wa 60 million urumva banivyo wa 40 ndaronka amafaranga y'ibindi bintu vyose ico gihe muri uwo mwaka naronse plus de 100 million mu mezi 6 ariko umuduga barawonye vye mvuga sawa ndababara vraiment ariko nabonye ukoko kw'Imana muri zo ngorane narimo. Okay. Yeah. Sawa kabisa. Urafite tatuage ku mubiri? Ego ndayifise. Ahe. Ku maboko ngaho. Uratekanya kuzoshira kiyi? Sinibaza no. Kubera nabikoze ntarakira gakiza cyane. Nabikoze ntarakira gakiza cyane ariko muri no mwanya mvuga ati no birakwiye. Biramaze gushika ukajya manda. Izi yamara yabariha. Banje ndi mwiza mani ivyo navyo nakora ibiraba okay uramaze gutanga amafaranga gumukobwa amafaranga ku bwa sex only no hubwo ico wovuga umukobwa hari abantu bagenda bakabariha bajya ziya ndaya bakabariha hariho nabandi utabariha ariko urakonsoma amafaranga nk'umukobwa nk'umugirlfriend basi mukundanye aravuga ati baby ndakeneye amahera yo gusuka umuha 50 ndakeneye amahera yo gufungura umuha iraki ndakeneye amafaranga yiki umuha iraki zibiri mwisho wa siku na wakoresha amafaranga ariko je kugira mvuga ati ndaguha amafaranga kubera sex cyo nikinabaho. Okay yeah. Sawa reka mu gusozera na kuravye maboko urafise ibintu byinshi urabona ko ufise na iyi ni power bank ni iki mu Kirundi ni bank y'umuriro none si power n'umuriro bank ni bank urumva imbikira umuriro right kibika muriro nuko nyene sawa kabisa reka fata umwanda gushimire John K ariko kandi courage ndasabye kusuzo mu mwanya ukwiye tuyage kuri kuma project yaho urafite project nyinshi urimwo mu gusozerana igiki ushaka kuvuga cyangwa mu gusozera abantu bamenye kuri project za John K wari Burundi. Je navuga ati muri no mwanya ndiko ndakora filime zacu mwishira hamwe yitwa The Light of Africa. The Light of Africa ico bisigura umuntu nkanjewe naciye mu buzima bwoye cyane nkama exclusive interview ndatanga cyane ku buzima bw'iwanje ariko naciye mu buzima bugoye haragirige ndiko ndakora nka filime ziwanje nkabura support nimwe mu bagenzi ba hafi mu bagenzi ba kure mu muryango kwa nkabura support nimwe rero je maze gutera imbere cyane nkabona ati ndafise ubuzima bwiza Imana yamfashije naciye mvuga ati hariho abantu benshi bari muri bwa buzima je nabayemo harimo abantu benshi bazohura n'ingorane je naciyemo hari abantu benshi ibintu n'ubu nyene bibagoye ariko naje byarangoye rero sino kwicara ngo mbandanye nduga hejuru ndije nyene ahubwo harageze ko mpindukira inyuma nkafata uko bajya abandi nkabereka ati no man ati ingo ndagufasha nimba ukeneye ikintu nanjye ndagifise nzogufasha nimba ukeneye ide nanjye ndayifise nzogufashisha nimba uri mu buzima je nabayemo nkabona uri kwagenda mu nzira mbi nzokora filime mfume ndayiguhanuriramwe nawe ubona ati John K yaciye muri ibi bica bimuzanira ingaruka mbi nkiyi reka nanjye sindabicemo nivyo rero abakurikirana The Light of Africa ubu turiko turinzamwo abasani batandukanye kugira badufashe guterura iyo message tuyisikirize isi yose. Okay. Movie shasha yimirije hariho movie twakoze yitwa The Professor. The Professor? Yeah, The Professor. Intumwa? Umwigisha yigisha university. Bo iyo filime yitwa Professor twakinanye na wa Kaposho ege bijya vya airport vyande vyose bitaraba niho twakinye iyo filime. Iyo filime iramaze nk'umwaka n'imisi muri studio twaraje kuyimonta vyose tucarindira isoko ma. Kuri cinema yawe ziteba cyane bisoho. Mva ndakwereke man. Jesho gukora filime nkoresha miliyoni 10 canke 20 hama ngo cindayisha kuri YouTube gusa ntaragira note. Project yo kurondera utwereke ahandi hari amafaranga. Ega tuzi yuko amafaranga ari muri YouTube gusa. No, YouTube ariko uzotwimwe reka nabwira ikintu kimwe cishe isoko rya filme ni YouTube. Yego. YouTube nico kintu cyambere cishe isoko. Uzi gute? Na oui. None ndakwaza bakanumba YouTube itaraza. Bakanumba ntibinza amafaranga menshi muri filme. Ariko YouTube banze kuzuga ukabona filme ntushaka mu ma television mu ma
CD nishobora kuyigurisha animo ko abantu bacagira copy ukacagira ucushira kuri YouTube nayo guhemba amafaranga make bivanye n'ama publicité yabo niki ariko film usanga ukoresha amafaranga menshi ntuyakuremwo kuki wocu bandanye utwara muri YouTube ucutekana rero indiri soko Jobonye film ndeze kuri YouTube umenye ko naheje ku ginoti yanje vyose vyaheze mu ma festival yagiyemwo none uratanga ubumenyi ku bandi ngene bivyogenda bo umuntu anya approachinze nkuko nabivuze the lot of Africa turi mu gufasha turafasha tukababwira ati man kora kuno ngira nsohore cinema yitwa Urushi yeah my movie izoca kuri Isaac TV ariko rava yuko ndashira kuri Isaac TV tuzorondera hano goza abana big up Sara bro ndagushimire cyane ikibazo nakubajije cyakugumye mu mutwe cyane nikihe ngo nkoresha Ntagakingirizo arabagoze cyane John K ndakubwiza kuri imana ego kwikingira ni vyiza ariko man ntibiryoshe kumwe ntibiryoshe kumwe ntibimeze kumwe man niye biryoshe cyane bavuga ati nta urira ibiyoba mu gashashe abana baryamye murakoze cyane je nitwa Isaac Classic yo Drizzy yakoze yadufashije kugira bigere neza cyane je nitwa Isaac Classic gira subscribe like na share stories zose nahanyira bano zironka mwamvise video kwa John K iyo twavuze amakosa mutubabarire mutwihanganire bye bye Isaac TV. Oh.